nkeniye dusorongore M23 M23 numuhari umenga ufise inguvu nyinshi cyane gose le preuve en est que baheruka gufata umuji wa Goma bro M23 jewe nka jewe nk'umusesanguzi nk'umuntu amenyereye vya communication M23 n'u Rwanda none reportage nize gora television muri Rwanda none yego ama media ibintu byose si Rwanda none alors none hari abantu bibaza yuko mu Rwanda no hantu honyene hari indangamuntu iri ku muhutu n'umututsi mu Burundi ivyo ntivyigeze biba cyane basikane habwo basikane kwisi yose ni mu Rwanda honyene kwisi nzima no hari identity kwisi nzima identify hutu tutsi niho hantu hambere hariho ikintu cyitwa umuhutu n'umututsi ku indangamuntu ivyo bizohinduka mu Rwanda niho hantu honyene bafise iyo ideology muri bo sivyo kwara nuba rafise ikintu gitwa genocide yakorewe abatutsi yiremewe rwego mpuzamakungu turayizi hari genocide yabaye mu Rwanda sivyo mugabo kandi iyo nyene niyo yaba bitwaza mu gutera Kongo ngibitsa abantu bagize iki bakoze genocide nganda kugeti mu Burundi ku butaka bw'u Burundi niho hantu honyene abahutu n'abatutsi n'abatwa bahana n'abageni uravyumva bahana n'abageni kandi bibanira alezi amasezerano y'Arusha neza cyane hari umuhutu agomba kubaye n'umututsi n'umutwa mu nzego mugubu no mungi wacu twabigejeje kandi alezi ahubwo mu myaka mikera imbere nibaze ko amoko umuntu azoba yagize kubera bamaze kuvangana baravanganye na rero urumva nko mu Burundi dufate nk'aba refugee b'abakongomani bahungiye mu Burundi hari ikintu kinini yabo kwigisha je birambabaza nk'udikondera bavuga yuko genre aba muri Kongo aba bitwa ngo abatutsi bahohoterwa ubeki n'ibikiri munzi sivyo mwese bafashe Goma mugabo ahantu havunduruka ivyo bintu by'abantu baza bakabacanisha mu masegonda 2 media zikaduhereza ni ibintu byigeze kuba urana nk'ubu murandaba meme hari n'abarundi bamwe usanga bakoresha bagomba kumvisha mu Burundi ngo umututsi ngo arageramiwe arabangamiwe uri umututsi ni umuntu wa mbere atagasi wewe wahisemo gukurikirana Akamo TV uyu munsi dukundire tuguha ikaze mu kiganiro cacu ndavuga kidasanzwe ni kiganiro gitandukanye cyane gose n'ibiganiro dusanzwe dukora je nakibateguriye ni Bobo imbere ni Simbizi wa Semavumba Simbizi yego ramutsa abadukurikiranye hama twinjire neza mu donido kiganiro cacu ramukije cyane abakunzi ba Kamo ndayibutsa yuko imbere yose yo gukora ikiganiro banza kwisiga amavuta ikibonobono ayo mavuta nafashe Kidrisi navyo zega Bobo kwe abwo yashingire na jewe ndabizi mugabo wewe abadukurikiranye wewe je ndabivuze bacavuga ngo ndi mu vyunguka oya nta kibazo uri mu vyunguka nyene nta logo iriko kwanza abantu no kubarondera bampemarisha bashire ku inuzenya ni bandese none watemwe barabara none wafata abarundi twarabaye nabi bro ibintu byo tubibona mwivyunguka cyenda nararondeye kibono boro ndagisya ndakora amavuta bivuze ngo ukenera kibono amavuta y'ikibono yo kurondera nawe kamufasha kuyasya yego ashikibono nginga yego amavuta ntaribwa ntabwo murazuze gufata ngo agiye kuyakarangisha umurete azocapfa ni sumu mze baba yego ari toxic nayo kwisiga agacagira akamaro akahe atuma umubiri uremba apari yuko afise bonyene bashobora umuntu wese Jean ashobora kwandika castor oil kuri Google yashabona by'amaby'ikibono vraiment simdingwa kuvuga je gusa jewe kubera sino kurondera ubwanwa ngubu nga kubera udafise bajya batagusanga bafise ubuhanza bafise iki gushatse barayakoresha mu kugira
kugira umushatsi umere umushatsi umere urumva nkaje je nk'umushatsi wonyine ubwira ngano uko nguma nitindisha umva nibikenewe je gusa yanda yakoresha iki n'igiheko kigufasha ku nta bindi imyaku tusinirwa n'imyaku kuba kirakura imyaku yarakura imyaku vraiment nuko yarakura imyaku okay yego umugabo ufise ivyo uri kurakora ufise amadiri wategeje nk'ubu yene nk'abanyepolitike bose barayakeneye bose bo mu Burundi bakeneye ibibanza bazohigana aya umuntu azoyisiga niwe azotsinda amatora ndakubeshe none ufise ivyo uri kurakora nturi kuraja ku bapfumu ugenda kurondeza ivyo urondeza oya narondere amavuta y'ikibonobono yego rondeza amavuta y'ikibonobono hama ibikurikira mambo sawa okay mu minsi yahera wahora utwigisha akamaro k'amazi life life water life energy na za energy na za drip akadrip man urazi ko muri stock vyaheze man bacha birangura vyose nubu ushaka telefone mu ruganda bakubwira ngo nta muzigo hari iyo ni ngwane y'abarundi rero no ngwane y'abarundi bari matuzanira ibintu twabikunda ugaca tubibura oya ni kubera urabona ari ngwane yahaye urazi yuko je defaje n'aba investisseur genda batahura sometime kubera urazi yuko umurundi agwanywa n'umurundi mugenzi we hari gihe rubanza kugira ese ukahigira ese ushobora gucufata umutahe wose ucurunda ko turabona ingene abantu bavyakira kiri important nuko urumva les produits bazakiriye ukabona zirasohotse ntasohoka rero ucumenya ati reka rero bivaye n'amademanda cheers n'ucumenya ari ivyo ukora ingene bica bingana dufate nk'ama produits ya life n'ukuri abarundi barayakiriye bien cyane gose niyo mpamvu urumva ubu nuguca tugerageza gusupport je vraiment je no gusupporting maje ndakunda Burundi mon frère Burundi hariho nabonye Museveni ariko aravuga ngo kuri bagaza ngo hariho inganda none ubu nta nganda zihari ni nyinshi ahubwo ni namba Burundi bwa mbere bufise namba ari inganda ubu niho zihari mugabo kubera hamubita futi mwebwe peut-être nibaza ko ari bo bene inganda batagomba gukominika niyo ngora bakopera iyo tugiye tubarondera ntibatwakira mugabo cyo ndakubwiye coco inganda ziruzuye je juste gaye naramutwaye muri life twaragiye turaraba uruganda aravuga ati uru n'uruganda ruri ngaha mu Burundi rutazi barasohoye n'udenya whisky akiri mu icupa hari umumama araho tubana mu isitene ko ndamubwira ati ukeneye ko hano ndashingira igara rinini afisa akantu agurisha injabuka gusa ndamubwira ati urarangura whisky akiri na vodas uzuragira ama cocktail amamunye muzonshimira cyabwo hajya muhera ngo mandati ndaterira igara ya ntuzenye ari 100% ma produit ya life nzanira ama whisky akiri na vodas hamwe ndabakora abana ama cocktail hajya n'amaji ya marakucha niki ingorane ni yende nyine toujours bazomenyera igara hagera igihe oya ntibikunda ama whisky yama usikwe buragutu whisky akiri kwera aba consommateur ari bake aba consommateur ni urumva gusa tout simplement bwa zana whisky akiri ti yapa kubita karigara ngaho hama Barudina Jijo ko umuntu abantu bifitiye ngo bakeneye kuboregwa rero fete ni juste ico gihe yanuze zigiye proposition ko yabonye bya Museveni ariko aravuga kasema nkaraba inganda ziri muri gino gihugu ziguma zivuka idi ndashaka cyo twinjira abakomunike ntibakomunika ndashaka cyo twinjira kuri yo point genda urabe nkabiziga ngo itrapack ni biganda binini bakora ibintu byinshi mugabo ntibashaka kubigira zabe bajya abatipe je nagiye kumenya ababajama bari bivye igitoro yuko bakora amakaro n'ibiki byose ari uko bafatanye igitoro azama ngo ditko tuzamenye ditko n'igi kumbe n'uruganda rukomeye cyane gose me turumenya uko gwivye igitoro oya ingorane nasanze mu Barundi ntibazi konvertisa muri media man kandi iyo ni esheke ntibazi konvertisa ntibaramenya akamaro ka media mugabo urumva oyareka ubu bariko barabibona batabibona tu bariko barabibona ni buke kandi ubu ntashobora bafise kandi biriko biraza ku nabi none ubu ko hatanguye guerre mediatique ko hatanguye intambara za media intambara zose ni za media hari umuntu ejo nabwiye yuko media ivukira ahantu bita mu Gisota
niho media ihera kwera urugamba urwana uri kurakomunika ukoresha ikintu bita communication none si communication ya media none je ndibuka kera n'aba FNL bagiye gutera ahantu bashobora kugendera abagwanyi 10 vuga ati kera tukira aba FNL ni simple okay tukira aba paripehutu biroroshe bashobora kuja kuri rugamba ari abantu nka 10 twa koresha twa reka bo twari kumwe wewe oya nawe tugweze ko utari kumwe mugabo ukoresheje twa kugira reka nshikize icimbiro cyane ntangorane aba paripehutu bashobora kuja ku rugamba ari abagwanyi 10 mugabo abandi 50 ari gutera ikorasi gusa kugira ngo umwansi yumvise ijya korasi yiruka atanarashe ndakari mbakunda kuririmba Haimba twinshi haraga FNL oya pana ko Yesu ingabo za Yesu koko akari karirimbo ndakibagiye bana kare bagabaje amarero baragufitira ari ukuntu inkoho bayinsara ko namba ari umugereni namba kubugikubise ariko arashiniko wacomengana imitraillez canke mugobo rukibaza nurundi rukoga inkoho nyabaki yata okay reka twinjire ngaho nyene Idris muri kano karere k'ibiyaga bigari hariho inkuru irikira iravugwa cyane gusumba izindi zose ndetse n'ama media mpuzamakungu iyo nkuru areka arayivuga ko yo muri Kongo igoma y'umutwe w'abaroberi bitwa M23 iyo nkuru niyo nkeneye ko tuganira ko cyane gose je ntangorane ngabira turaba na cyane turaba kubera yuko iyi nkuru urazi ko n'Uburundi twe dufise ingabo muri Kongo iziko zirafasha FRDC guhangana nabo oya ziko zirondera abantu zenya aba Red Tabara ngo dufise muri Kongo ega none Red Tabara nikora na M23 none cirondera M23 oya mugane Red Tabara na M23 barakora yego iki cyo sino giharira urazi ono musi mu gatondo niho iyo article nayironde ndayibura muganda za kuyironka tu mugabo haraheze imyaka bariko baragira recruitment aba M23 canke aba Red Tabara non peut-être bishobora kuba byari byose mu makambi mu Rwanda aba réfugiés b'abanyamasisi banka kujwanya baroberi sinzi ibyo bintu kuvyibuka baranabarashe ndavyibuka barunika ama audio ngo turapfuye baratumira byibuka ico gena nibereye mu nkambi hari ico gena ari nari bwagiriza ico geste en 2019 byatanguye kuva 2016 no byatanguye oya mugabo ivyo ndakubwira hari muri 2000 ko ndibuka ico gihe kubera urazi je ko nakoreye cyane mu makambi y'abanyamurenge pana abanyamurenge iyo point nayo turaza kuyigarukako si nkambi z'abanyamurenge kubera uvuze yuko abanyamurenge ucumengo nibo bonyene bari mu nkambi mengo nibo bonyene bahunze tuziteze abanyamurenge kubera yuko nibo benshi basumba andi moko y'abakongomani ari mu nkambi oya apana ahubwo abanyamurenge nibo baduha amadiri Voilà, nibo ubitandukanye mon frère. Amoko yose mu nkambi ariyo. Kandi babana neza. Uravivaga bro? Yego. Iki kintu rero kiri très important. Bariko baravuga impunzi. Sivyo? Ugiye hajya uduze imuyinga. Zagasogwe. Ijya pancarte ivuga ati ce sont quand des réfugiés congolais tuje ngahe Bujumbura aya mashuri y'abakongomani nibigamwo bose yego bose kutogenda urabe haba hajya la solution hehe hajya epfo aho sara amashuri y'abakongomani usanga ari babita ngo nabanyamoko abatari abanyamurenge abanyamoko mugabo barabana kandi kubera ni benshi ufite abanyamurenge kubera arabanirotike bo burumva baca baba abandi baca abanyamoko sivyo irabanaishi bien babanye neza ubu no kurongorana barahana n'abageni babitanguye vuba uzima babitanguye vuba bari mu Burundi kubera barigiye ku barundi ngena abarundi bo babana naje tuja
mu Burundi nganda kugeti mu Burundi ku butaka bw'u Burundi niho hantu honyene abahutu n'abatutsi n'abatwa bahana n'abageni uravyumva bahana n'abageni kandi bibanira alezi amasezerano y'Arusha neza cyane hari umuhutu hagomba kubayo n'umututsi n'umutwa mu nzego mugubu no mu ngi wacu twabigejeje kandi alezi ahubwo mu myaka mikera imbere nibaze ko amoko umuntu azoba yanyitse kubera bamaze kuvangana baravanganye na rero urumva nko mu Burundi dufate nk'aba refugee b'abakongomani bahungiye mu Burundi hari ikintu kinini yabo kwigisha je birambabaza nk'udiko ndaraba bavuga yuko genre aba muri Congo aba bitwa ngo abatutsi bahohoterwa biki n'ibiki munzi sivyo mwese bafashe Goma yego niko byitwa siko byitwa ko bafashe Goma dufate niba bafashe Goma ivyo tubona kuri media kubera media zihari nivyo zivuga sivyo kubera uno munsi hari ikintu bita guerre médiatique neza cyane ndagutumiye Bobo sivyo fata umwanya wewe nyene ufata umwanya ugende uduge ruguru uje kugira amareporta cyangwa ahanyene Bujumbura bariyo werekana ingene abanyekongo babanye ngaha hano mu Burundi ku butaka bw'u Burundi babanye neza cyane uragenda hajya kuri ambassade yako hajya ku mashuri uraba ingene abanyamurenge n'abaki bose ingene bicara ku ntebe imwe ingene bahana amadevoir byose urabe ingene babanye hamucuraba ivyo ibiriko biravariya ucuraba yuko atabindi bintu yavyihije nyuma yavyo fata umwanya uduge mu nkambi z'impunzi hariya Gasogwe za Bwagiriza za Musasa ugende hariya za Kayongozi ugende hariya hehe urabe ingene babanye cyera genda mu eglise yabo nasanga pasteur n'umushi nakawundi n'umufurero nani bose nakawundi abaye umunyamurenge byesa mu Burundi jewe bindakubwira nivyo niboneye kandi saha gusa jewe en 2016 jewe nararonse akazi ngenda gukorera muri Kansayo Bukavu mengo ni 44e batayo binumwe nivyo Kansayo Omonier mengo yari umushimu major Omonier umva Omonier nujya mu arishaje n'ivy'umwuka avuga Iswahili ciza cyane ndavye kuri Google ndaza bikwereka sivyo nibera nabakumuriyete naraho yitwa Alexis umunyamurenge sivyo hanundi majoro yitwa Gasita ko turayishira abo bye nawe yari umuke mu Gasita Gasita mvuga umunyamurenge mvuga ari umusita bavyo turayishira abo bye nkabona neza ingene bana n'abandi nyene yari muri c'était en 2016 hari muri Congo mon frère ka militaire jaharagerige nambutse umupaka bakambaza ati we yuko Burundi uko mu ka militaire kamba mini artiste namwe nimiriwe kuja uravyumva Kansayo Ibukavu twanda gukurikirana bivaga bro je nabona bakobye mugabo ahantu havunduruka ivyo bintu by'abantu baza bakabacanisha mu masegonda 2 media zikaduhereza ni ibintu byigeze kuba urana nk'ubu murandaba meme hari n'abarundi bamwe usanga bakoresha bagomba kumvisha mu Burundi ngo umututsi ngo arageramiwe arabangamiwe uri umututsi ni umuntu wa mbere atagasi mu Burundi ndaga mu bakabarezi bateramira none cyari sinari kuri akabare kambere uzobasanga abo benshi nani ajya kwa Maconco bahita gute kwa Afeco banki kakera ajya kwa Maconco kabari kakera uri kuraje kuri Rute Rumonge kuri archipel bamoya bari mu Bubirigi bariko bari ngo nta bitoro nta gendera y'imiduga iparis hajya muri weekend
Uravyumva bro? Uri mu Bubirigi ikanapiga fuyo ngo nta bitoro ngo turageramo ngo nani abandi abari kuri tere icupa rikorana n'iri bien ça nibo bambere basorora. Uravyumva bro? tugende tuko turacanga abantu kubacanga ni juste uno munsi turiko abarundi cyane cyane nka twebwe iyo turiko turerekana ibindi vyiyumviro bihwanye na linye bo bihaye cyazwitwa amazina menshi ubu turitwa intera hamwe yego sivyo aba FDLR turaba FDLR ndababwira ati ndabumvije yuko aba FDLR ce sont des Rwandais ntibavyemeye bacanyumvisha ngo ni ideologie gani jewe n'umugore wanje ko twibanira neza. Urumva bro? Ideologie gani izo ideologie jewe ndababwiza ukuri sivyo ngenda n'umwe yishwe n'umuki n'umututsi umuki ni basikara muhima yishwe n'umunyarwanda ntese abahima uravyumva yishwe n'umunyarwanda ngenda dumwe uwo munyarwanda yari yahungiye ngaha muri 1959 izi ngorane uzurabera majorité y'abantu bateye akajagari no muri 2015 bose ahantu hambere bahungiye hari mu Rwanda bari kwa yarudia kwabo. Uburovuze yuko bari baji no kuri objectif runaka no bari bahunze 1959 barahunze barahungira ngaha les Rwandais abakongomani bo nta ngwaye dufitaniye nabo nakubwiye yuko no bantu ba mbere je nambara amahera menshi maze kujya muri nawe abanyamurenge nibwo bwoko bwa mbere je duhuza nabwo gusumba n'abarundi ndashobora kuba afise inshuti nyinshi z'abanyamurenge gusumba n'abarundi urumva bro uzofate umwanya wana nibyo nicyo cyumviro nacyanditse ahantu wana kuno kuntu ministre dukundane ariko arapambana agagara rusansuma y'amatongo ya leta hariho nindi rusansuma yogigwa na minente ukugira wana karagenda apambana barabe abantu ingene baronse ubwene gihugu surtout kuri bano bantu bavyonga abantu bazana mu ideologie kinyarwanda ideologie z'amacakubiri mu Rwanda no hantu honyene hari indangamuntu iri ku muhutu n'umututsi mu Burundi ivyo ntivyigeze biba cyane basikana habwo basikare ku isi yose ni mu Rwanda honyene kwisi nzima no hari identity kwisi nzima identify hutu tutsi niho hantu hambere hariho ikintu cyitwa umuhutu n'umututsi ku indangamuntu ivyo bizohinduka mu Rwanda niho hantu honyene bafise iyo ideologie muri bo sivyo kwara nuba rafise ikintu gitwa genocide yakorewe abatutsi yiremewe rwego mpuzamakungu turayizi hari genocide yabaye mu Rwanda kandi baguma bayikamisha nta ngorane sivyo mugabo kandi iyo nyene niyo baba bitwaza mu gutera Kongo ngo ibitsa abantu bagize iki bakoze genocide sivyo ubu naho bagacha bagomba kuvyegeka ku Burundi bwakoze ya genocide Burundi bwagizwa ko bubitsa ba FDLR Burundi bitsa FDLR he wa nivyo bavuga none u Rwanda ko bubitse abantu bakoze kudeta ngaha turigira tujya kurutera niho rero byugari cyo twikoreye gusa tugaye umupaka tukababwira ati nimubaduhereza abatipe hama twugurure twibanire neza none abo bantu babitse mu Rwanda babitse kuzaye impamvu kuzaye kuyahemva idi mugabo kuri iyo point abantu bakubise kudeta bagerageje gutembagaza ubutegetsi bikabafyura leta y'u Rwanda bivuga yuko bari muri Kongo ari abareditabara niko leta y'u Rwanda bagabana iyo mbare yego leta y'u Rwanda ivuga ko bari muri Kongo yego hama n'amamedia aya nyene ya supportinga bati akorera mu Rwanda
izi za Renaissance izi zande jewe igihe Kidumu aheruka gukora concert hari narababonye benshi bari baje hajya niho bari muri concert ya Kidumu ivyo byo niyo bari none alors niyo bari leta y'u Burundi yarabasabye ati duhe hama mambo kwisha leta y'u Rwanda nayisabiye ni ya liste y'abantu bakoze genocide bari mu Burundi leta y'u Rwanda irigera isaba hari nde nande nta numwe nta birashira habona ni bande ni jewe se je ndashaka tuje neza je ndashaka tuje neza kuri point ikiganiro nkeniye dusorongore M23 M23 numuhari umenga ufise inguvu nyinshi cyane gose le preuve en est que baruka gufata umuji wa Goma bro M23 jewe nk'umusesanguzi nk'umuntu amenyereye ivya communication M23 n'u Rwanda none reportage nizo gora television muri Rwanda none yego n'amamedia ibintu byose si Rwanda none alors none hari abantu bibaza yuko turekane basi no kuguha ibigwanisho ndaguhaye media ho nyene iyo support irakwiye kubera ino isi tugezemwo hari ikintu bita guerre médiatique baratuzera bivuze dernièrement uravyumva ibi byose ubona bakazana impuzu uniforme nshasha amateni nshasha ati nimwambare agama monta bro cyenda bimenyere ibyo content mwaziki ingore rero hariho rero arakajama karona na post nze kuri Twitter rero bari mani yaradekonye yaciye ameni sauce bafashe umupeti ata experience afise n'ivya politique atabiza mutega kugenda kuvuga ibintu atana maîtrise ndira mvinge ni kibazo yakibajije akati yo peti yadekonye baze umuntu aguhereza basi na coaching akagukocha akakubwira ati imbere kuja mu rubuga yabaje umpeti yabaje fo yari henze sana inda ndakwenda gakorekenya kabiri ejo ncendaga posting d'abord nkiya nubona ko ni arabi ingenzi muri Kivu ya ruguru aha niho ubutegetsi bwa Kinshasa bwarundaga ibikoresho ndetse uri umunyamakuru wa Radio Rwanda basi ni nkuko basi RTNB basi urigero ubona n'umunsi n'umwe RTNB igiye ngo igiye kiraga ama reportage ngo muri Kongo ngo yigizirikanye jamais biba urinze ubona umuntu agwaye ikintu cyitwa media akayiguha mon frère uyu mama muri kumwe kandi aho nkakano ka reportage nashenda ka recording ejo mbekari hehe umupeti urabona neza yuko bamurungitse sivyo yarungitswe bamubwiye n'ivyo aza kubaza atazi n'ivyo ari byo urabyo atazi n'ivyo arimwo ivyo ari byo wana nka umviriza nkuno menyesha amakuru ibintu yawe oya uyu wa Rwanda kandi arakandi uyu ndira wumve umwe mu basore Wazalendo witwa nde uherereye dabo umwe mu basore babarizwaga muri Wazalendo witwa nde uherereye ugize ngo iki witwa nde uherereye urumwe bahora muri Wazalendo uruwahe uherereye bahora muwe mutwe urumva dabo umunyamakuru yamaze kukwita ende Wazalendo de Kasongo yabaga mu mutwe wa Mumbali Wazalendo na dabo kwanza ne Wazalendo kwa abakongomani ego Wazalendo kwa abamayimayi kuva gara abamayimayi bavuga ikinyarwanda oya Wazalendo baragize recruitment nabo Idris dernièrement baravuze yo kubugura imiryango kuba kongomani bose none vuze ti uyu aba batipe urana ko muri Kongo bari gufata abakuruna aba rero ni nk'abakuruna b'i Kigali bo mu giporoso ara guerre médiatique je ndayifana fo urumva nk'aba bace yafata aya mu giporoso no kuri 40 umengo bagenda bayora biya bijama byose byifuta bangi cyagati umva nizambura kimaze basi ni nkaha nyene hano nta nyene Bujumbura hari ahantu ukeneye imbura kimazi vuga ati ibi ni bisacrifice reka tugende ega Kongo yarihuse gufata abakuruna
igenda kubigize yari kubashira kunuze oya bajya nabo igani mediatique oya nibashira kuri front nabana bagicumbika nabone igani mediatique uti abana bamventura twafashe nawe ucuba ura ndo yivu none sivyo nivu ni pa ni umviriza nta kimwe ukwiye kuneglige ujya u Rwanda rwafashe abakuru n'abago gati mwebwe sisi atabagize kite bagiye Iwawa baba bari hano bita Iwawa barafisa ahantu babatwara Iwawa mukazinga kagenda bakabakura Iwawa kacababwiye ati genda mwambare teni genda nitegeko wowe nubona yuko umumesha umunyamakuru abati ngo none wewe uri muri Wazalendo arakwagiriza ko ari muri Wazalendo kwanza idi aroga commentaire ko mutamaraho yavuze ngo man umviriza bro bajya abasirikare bose bobo intambara iroroshe cyane urumva yavuze ngo bajya basoda bose bavuga ko biromese barambaye teni shasha nese ndakubwira bajya bamwe kandi bamaze igihe none wewe ari umusirikare abavuye ku rugamba bayanutse urusoro rarutse ntuwoga ndaruzi kabisa none alo boze bambaye teni shasha kujya bwabaji baje ni fresher za bamuye umushatsi babakuye Iwawa baga ni n'abakuruna ikigali babatwara Iwawa urabyumvaga bro ndoivu babakuye Iwawa tiririri twafasha aba M23 ngabo mugabo Idris ubu turiko turavugana ndavuga ejo hahise aba M23 barakoresheje inama ibinyamakuru yego Igoma na radio y'u Rwanda ihari na televiziyo y'u Rwanda ihari neza cyane gose igihe zadiga zose zari zihari yego ndetse baranahamagara abene gihugu bahunze baho ko bohunguka ko bugoma umutekano wifashe neza gute tuvuga ko ari guerre mediatique kandi tubona ko aba M23 ari bo bafise Goma oya egaye kubera pour le moment urabona wewe ufise inguvu sivyo utavuga ufise inguvu nke aguma avuga aboneka yuko yindi umunyenguvu niko bimeze urabyumva kandi kigira kabiri ntuzenya mbe ninde bigeze sinza bigeze gutera sivyo batehehe sinibuka namba ari ku mwami nde hama baca bahanura yuko ati ico ikibira bagiturira abwa toya aha ni isi hemera urabivuga bro hariho izindi nguvu kubera bajya ba M23 ikintu cya mbere bagira bouclier humain no muri 2015 niko babigenza bajya batipe sinzi ko abona yuko bajya batipe bagenda ari bajya ba Siriro sinzi ko nako bagenda muri fure y'abanyagihugu kuko umunyagihugu nawe ugiye kumurasa byitwa massacre exactement sivyo niko bimeze rero kubera bo bagira bouclier humain wabyo kandi bajya nabiyahudi erega biragoye kugwana n'umuntu yahimbye ubuzima bwiwe mon frère bajya baratojwe nabiyevye n'umugwi wabiyevye nyene n'abateroriste n'umugwi wabiyevye c'est biri dure guhangana n'uwo muntu umuntu ubuzima bwiwe yamaze umva ubuzima bwiwe yaramaze kubukuramo umva umuntu mwene uyo nawe wewe wopfa nta ngorane uravyumva mwabe ikintu gitangaje bobo kwera bafise media kandi bariteguye bien avant jewe nahora mbona ama post u Rwanda aba ndagenda kurikirana cyane raba nkavuga ati ira quelque chose ko kirategurwa jewe nu iki gihe ubunyene baheruka wa mukobwa yaheruka kwituma ikidaje mu gitsina Emerine ujya nambare Emerine navuze ati hari ikintu kiyo kiraba download il y a quelque chose hariho ni guerre médiatique bro ni wewe umwari hari yakarategura tireka nga abantu tubasamaze nibi hama pa cyo dukubita kantu sasa Emerine icumitikidai ukabanye n'ibikobwa byiza kabisa bavuga ati ibi bita trend kujya kwa Baltazar muri Baltazar Egonga
c'est comme ça bajya bo bari avance barazi media ingene bakina nayo banakwa banajua kubera baravuga ati media nitwakina nayo gutya abantu baraza gusamara gato hamwe n'umuyazo wabasamaye cyo tugira ibi dukora urumva gushikiro saha nibo bafise information y'ivyigoma za ntuze zose zaraguzwe izi za voix d'Amérique na zande zose ziri kwigira uravyumva kuko ntushobora kuvuga yuko M23 itari bo barahakana ngo ntirisutene n'u Rwanda ntirisutene n'u Rwanda gute kandi radio Rwanda iri Goma televiziyo Rwanda iri Goma igihe iri Goma ujyana mbari Scovia ari Goma yinde bari ntirisutene gute kandi itangazamakuru bari bahaye Scovia yaragiye no kubakoresha interview bajya basultani Makenga akabasanga kuri fro gusa mugabo uri umumenyesha makuru Idris ntambibe bufise si umumenyesha makuru w'u Rwanda ajayo hajya ari kujomesha makuru wa Kongo kujya Alexis hari umurundi yagiye bakamwanga kujya Alexis Nduhije basanga Saint DFDD iri kirasatira ngo nta n'umurundi yagiye ngo bamwime interview inde oya bo bafise bo wewe ntibashobora kukuvugisha sivyo wewe ntibashobora kuguha ijambo utagomba gukorera kuri linye bo baguha ko bafise inkuru bo barafise inkuru yabo bariko baraveikira uravyumva iyi ni ntambara ikomeye cyane umwe afise inkuru yiwe ugomba kuveikira uravyumva twariyi rero bategeza ko bafise amenyesha makuru babo nivyo nandese ryari uno munsi ama media kubera ivyunguka on a transformé les médias, le média professionnel en agence de communication. Kwera umucommunicateur niwe wa wundi wenyine umubwira ati abana rero inkuru nkeneye kutanga ni hamwe ugashugenda wambaye casquette y'umenyesha makuru ugashikiriza inkuru mugani inkuru wahawe baguhaye Messi wahawe Messi watohoje nivyo rero biriko biraba niyo mpamvu nababwiye ati ukeneye kumenya for real yuko ibera muri Kongo ni gute ingo mu Burundi ugende haba abakongomani mu mice yose là tu vas récolter des informations réelles non Idris washatse kuvuga ko abakongomani no muri Kongo babanye neza mugabo M23 yo bari bo bafise ideologie none nk'ubu bo bavuga ngo barahote uraza muri Kongo hari amoko arenga amajana Benyene iyo bavuze none bose baze ko bose mama aba bajya nyene no ambere barafise bafise mu general yego Masunzu Pacifique sumusita so akwabo uravyumva Pacifique Masunzu ni wakwabo haro nabandi rero nabaje bakoloneli nabaki bose bakomuri bafise no ministre ngo ministre nambari wiki ni wabo mugaba aba FRDC bagiriza yuko abo biwabo nyene bari muri mu gisirikare cy'abari bo batanze umuji wa Goma aba oya hapana ndiko nakubwira ivyo ni communication urumva bro aho jewe ndiko ndaja nukumva yuko ivyo bariko bararirira babirirana barira babifise ahubwo ayo n'abandi rero ahubwo bazava batera ishavu abandi bavre atavyo bafise kuzobiririra kurema ibirobere nabo nabo babikenere rero kavuga bati naba babigenjeje uko reka natubwire twirevolte muri Kongo aramoko menshi ndabo yose muri gouvernement bese namutekana afise uravyumva kuko ibi byose hamikinde naco pourquoi none ibi dufate nk'ibyo muri Kongo nibiki byatanguye nga mu myaka ya 90 ni ideologie hari abavuga ati ngo bafise ngo ideologie ngo habwo rero bageni bafise rero ideologie le fait que uyumva ko ukumiriwe kandi urimo ibyo uri kurasaba kandi ubifise habwo n'ubufise ideologie ukeneye kumara abantu ko nta namba rero ndakunda rero hypocrisie yabo ingene ajwa l'innocence umenga ararenganijwe kandi media zabo nta n'umunsi numwe zizokwereka ikiziga cabo ati bafishije umuntu canke ibi jamais histoire umenga intambara yabo ni intambara nyeranda umengo ni intambara ata muntu numwe apfa uravuga bro umengo ni intambara hafa ba enemy gusa umwene gigwe umbwira yuko wovi uvuga ati abantu bapfuye ba ntibibaho iyo niyo bari ntambara voilà ko bari guhana
turaba intambara batangiye guverinoma yo kuva muri 2021 mengo igiye bafata hari zabunagana iyi ntambara iyi yapana iyi gezabunagana hari nivyo 2021 kandi urabona yuko ejo narakurikiranye ntuzenya narakurikiranye ijya conférence de presse ujya Corneille Nanga yagize urumva ko ari règlement de compte barimo atibona gushize ku butegetsi sivyo yavutse exactement none abene gihugu bose region ije kuri règlement de compte y'abantu babiri urumva yuko ari quelque chose kandi kigira kabiri ijya discours aziko na Kagame yayivuze ryari terke kujya nyene hamuga cuvuga ngo ntibari soutenir c'est pas bisigura yuko hari ibintu Tshisekedi yansi sho gukorerako nka garant de la nation hari ibintu bidakunda rero umuntu akwiye kumwubahiriza bavyo nta kuntu igihugu coza gukorera kandi yigeze kuvyumva yuko hari amarobine yugaye yego hama u Rwanda cyo rurashavura haro gwavoma uravyumva hama dansoka ugaca bitwaza ngo abatutsi bahotewe hehe ahubwo ingorane nyamukuru nuko kuntu bariko barakaya abarofije Trump no yafashe ibihano vyiwe USAID yashashimamisha imfashanyo baratanga muri OMS bashashimamisha none aya makambi y'impunzi yose ariko arabakreye ubuye azuce ba finance nanda bashi baze bareka iyo mikino urabyo uno munsi tuko turaja muri vyabi Afrika bisaba yuko yigwanako none mugihe Afrika igomba kwigwanako Afrika nyene ndikira impunzi mugihe abantu ba mbere kubera umuntu wa mbere aronka inyungu muri izi mu ntambara umuntu adandaza ibigwanisho yego umuntu akora iyo miti umuntu agira ibiki n'amaje bakina hariya bavyo Afrika tugeze mu gihe cyo gukandura tukabona apana ngurumva ngo niki muko turamarana bo bako banatucheka uravyo rero no munsi amarobine yose ni yugagwa niyo ati no muri nuzenya pam tunazibiya HCR nta noti miliyoni nta contribution dusubira gushiramo kazoba kanyanyaye alors ni turiko turanabona nibihe turimwo dushinga tumarana ejo hirya ejo itakuwa ngumu bareke ibyo bintu bagomba kandi ngwaye nuko ayo ma ideology yabo bacha bagomba kuyatandukanira kumva ni virisi bashagomba no kudomeka handi kujya ku inzu y'umubanyi biri kirasha no mpamvu tugomba umuriro kuzimiriza hiyo nyene werere hari za rubavu zande zagoma yashiye koko ko bintu bije dukene twe tuko abye turifite amategeko yacu turifite amasezerano yacu tuko bye turibanira bye sizi ko yigeze kubona yuko meme bari batangiye kuvuga ngo systeme ngo president wacu ngo abasuda ngo abatutsi muri Kongo kugira ngo baje gufira asuri biwa nayo byote yose ni ivyo byari byatanguye kugira na maide niyo barafise ico bita ideology ingenga bitekerezo niyo bafise iyo ideology barazi bele bien yuko iteko ry'u Burundi rivuga hari umusodo umwe w'umuhutu umusodo umwe w'umututsi nuko byandize ni 50 umukuru w'ikambi ari umuhutu icegera cyo umututu ni pum chef d'état major nuko mu gipolisi nuko ukaza kunyumvisha utabinisikiriza wumva ngaho d'abord ico gisodo ugicanishamwe gute kandi kiriye equilibre yani bikunda ni ibintu bidakunda wacu ni gipasa kindi urabe mukuru w'igihugu agendanirwa n'amoko yose yose ijya misore yiwe uzurabijya misore mucunga n'amoko yose utaberesha hamwe wo kubera ufise media ufise nayo ma ideology ya macakubiri ari muri wewe ugomba kuza kubyandukiza n'abandi ntibishoboka bro twarabaye mu ntambara twarakuze twaraciye ubwenge turabitse hari ibindi bintu bidakunda kaje kukumvisha idi mugabo bientôt turi mirije amatora yego kandi uri kurumva ama rumeur urumva yuko ka kantu kagarutse ko gushaka kwerekana yuko bigomba bicike nukumenya bivahe media zibizana zivahe ababiri nyuma ni bande sabo niko ndakubwira none natwe tuko turakora nibi ndakubwira
namba bavuga genda nakubwiye ati ndagusubiremo bobo n'ubu nyene genda tangura ukora mu reportage kora documentaire abakongomani babanye gute mu Burundi wigire mu nkambi wigire mu nkambi iyo documentaire vubira kogwa iyo boro mimi nayikwambia hiyo urabe ibyo bo bavuga ko babotsa bakabaga inyama siko bavuga niko bavuga abakongomani bobo nta burofa kweri n'umusuma w'abana wivye bakagufata ni fena enda hapa Uvira singaha gusa hafi bakwitiye mwizi mama wangu banabazanye uburobe yego niko bimeze ngaha Uvira kandi haba bose aho yego amoko yose ngaha Uvira bote bakwapa uraviva bro rero igitangaje jana rose témoignage y'abanyamurenge baba mu Minembwe bavuga yuko igishoda cy'u Burundi kibafasha kubakora ko leta bara irabica fo mu Minembwe ngaho misozi ngaho papa umva ingorane ni leta bara témoignage ziva ngaha i Kongo barakubwira ati kuva barose support y'abarundi iri barabara rihuza iri rya Kamanyora hari umuteka ubwa mbere n'abandi bahora baza babasuma bamwe bikika mukiza akuna umukongomani arava ngaha akagenda i Bukavu isa yose yishakiye hari amasaha bitakunda urabyumvaga bro na hari ndiko ndakubwira yuko hari handi ma realite sivyo zijya media zifise propagande ziriko zirakora bisaba rero habe indi contrepartie yandi ma media yerekana la réalité des choses kora wowe ntiwagumana ukonsoma ijya information yabajya bafise ibyo bagamije twese turacika intege kubera bijya bariko baraduha mu nyuma biracika ukuri biracika byo umengo nivyo jewe ndibuka ingene nkuru nziza twamubwirwa batubwira umengo ni gikoko igisizimwe amonstre kinywa amaraso ejo ndonga amahirwe yo kwicarana nawe guki uyu ni wa muntu umuntu atwigisha ati niho naciye ntangura niho nakuye icyumviro cyuko atamwana nzokwita amazina ntazi asigura amazi kubera kavuga ati atwereka basokuru atwumvisha ingene ijya système ya diviser pour régner yaje ugasanga we muravukana muri babiri muravukana umwe afise izuru rimeze ukundi ukatura umututsi uri umuhutu kandi muvukana none ira byabaye gute arabitweka avuga ati nico gituma uzosanga hare ababuku okay abantu bonyene niyo mpamvu abanyoni n'abahima bapingana jewe ndumunyoni twebwe twazize umuryango wacu wazize urubanza rwaciye rw'abahima n'umwami umwami ntaherushatse niyo mpamvu abahima n'abanyoni murabana y'ingwe ntambwe ntangwayo turabana tu turabana kandi turanabarongoramo yego cye nafise umugrand frère afise umugore w'umuhimakati allez kandi babanye bien gusa hariho realite uravyumva je ndakubwiye ati kuva umunsi ncanye na nkuru nziza guki nace ndamukundisha n'abandi ntimaje uburigendo se ka opportunité yo kugenda kuronka inyigisho ziwe nace ntabagana n'abandi ngo mumvirize wa muntu bahora batubwira niyo mpamvu wabonye igihe yitaba Imana twamuna warabunyantirema yiwe mu gitabo twese twaratonda tugiye kwandika mu gitabo twese kubera iki twari twamaze kumenya bari baradukwe za media none hagiri munazanegirije ikintu gitwa media namba ko waratubesha kujya bobotora kamera erekana la réalité y'ibihari abazokubwira yuko abatutsi batabaha igitoro bientôt nibyo gomba tangura yego bazokubwira urumva ngo barangwa ama station ngabatutsi nta gitoro baba ngo bihabwa babandi gusa bahaba abandi gusa bavyo
or ni siye bote kibonetse kibonekera kuri twese kibuze ni twese mu Burundi niko kandi gitangaje la majorité y'ama station hari na y'abahima station nyinshi nyinshi nizo nyinshi zakera zo kandi gitora babura men hawidoga kubera iki turazeza ko turabarundi rero hari abantu benshi rero babazwa nuko politike yuko twitwa abarundi yashoboye gukunda abandi baragereza kubiforsa bakabateka ku nguvu mugabo hagera igiye ngo twibuka abatutsi bapfuye po abigaca bipfa none twari tuzi ko gaca biharo none abatutsi bishwe nande ukibishwe n'abahutu n'abahutu ni bande we ni babahutu turabanyarwanda bigaca yiburudubi ati mugabo ngo tugende kurondera ngo bisha abatutsi muri Kongo hazana gacabaza n'inzoya z'imyaka 12 bambitse iteni deja bagashaka bashira kuri televiziyo nkuru y'igihugu hama rero aho batabipanga neza no muntu ako basi avuga yuko yavukiye muri Kongo akurana ideology ukumva ngo je ngo navuye mu Rwanda ngiye muri Kongo babipanga fo babuze umurealisateur akabipanga nabi bikabura dubi bagaca mari barabipangana je nari nkabujya upeti sinzi ko babonye upeti ngo bwavuye ngo bwahora ngo muri bavuye muri FDLR bwinjaye n'inko mu Rwanda ingene bavuga bazibarondera umuntu abapangira amajambo y'ivyo bavuga kuko hagenda bumvirije neza cyumva neza ko ari ibintu abantu d'abord abapanga ati baravuga rero yuko wavukiyeyo ukurana iyo ideology bigenda uko bipanga uko umuntu aza kubikonsoma araza kumva ati bya bintu nivyo mugabo ku bantu mugabo kubera ari yo nkuru nyene nibihari baratira ikwempoza gacha magara France 24 agamagara nde ma media kaza ucufata ivyo rifatira rumwe namwe bwere ni counterpart kuko ibiriko bera muri Kongo Burundi bafatanye n'u Burundi rero nitucare tujyame barabe za igihe za nde za Nyarwanda za nde bose barabe continue ko arakora niza wanashaka twebwe nta nivyo tujamwe twebwe ubunyene dufata umwanya tubereke ingene abanyekongo bibaniye twereke mu postinga ingene abarundi bibaniye muko turi hales tuna problem twebwe ubu nta n'umuntu aza kumbaza ngo urumva ngo baranye hari umuntu bakishaka kurongora ngo ari umututsi kaje ari umutukazi wapi habi wagitena wapi mu bantu ba mbere umuntu wa mbere atari kurongora ariko bajewe ku mpande zose vraiment koravye kahise niki byabaye nta mugore bari kumpa nanje ntibari kwemera ko njya gukwa je mama yize kuri ina mon frère mama baramukandamije kabisa ntige mugabo ntiyabiye importance abadede baje mama yaragiye ku ishuri ariga mwijoro ariga kaminuza arayiheza fresh ni nawe anatuvugira ijambo ni nawe anadukwera easy iyo n'amatemonyage menshi mu kwegenda kurekorta hari abantu benshi babayeho muri ubwo buryo mugabo mu nyuma batahuye yuko ikintu cyambere ko abarundi barekere kwitiranya ibirikorera muri Kongo bagomye kuzana ivy'ama ideology yabo bagomye kutwanduza imyanda bafise mu mutwe yabo twebwe sivyo turi ikindi kibazo gihari Idris nuko ama media mu Rwanda ari commandité bitandukanye cyane gose n'ayandi ma media yego nico gituma uzosanga information bihaye gukorerako usanga yabaye virus mu karere si tu veux bien au niveau mondial nico gituma rero tuvuga ngo tugerageze gukora nkabo bakoze bijya natwe cyo twerekana la réalité de choses usanga poids itangana kuko bajya leta ibishamwo imitahe nukuvuga babifisemo inyungu double babifisemo inyungu nyinshi cyane mugabo twebwe tuba dukeneye gutanga inkuru tubona ko abanyagihugu bakeneye yego kandi inkuru itadusevya ahubwo wari kugira akajambo uranshije kubajejwe dokoreshaje na communication au niveau national mo urumva mubisanze kubarishaje na communication sinzi ko ibuka dernièrement no mu nama president igihe masengesho yateguwe n'umugambwe urumvise ko president yaneguye cyane ubushikiranganje bwa communication Disusi ko ayumvira iki narayumvira iki aho rero nibo bo kumenya se kwa fe twe turahari Bob gushika ino saha nta muntu numwe arigera contact
nta numwe. Ibi ndabivuze nk'umurundi akunda Burundi kandi mbona yuko ibi bintu bibandanije uko ndiko ndayibona aho bishobora kugera. Abyumva nta numwe nta abandi bo babikora ari ntuzenya bahawe ari ntumbero bonyene bahawe voilà ari ntumbero bahawe ati ebana bimeze uko muze nigeze ko yarabitanguje egeze kutwegeranya turakana group ambassadeur uri Nyamitwe agidushiye inama hajya n'ubu group iracahari ayo mugabo ibyo bakora ngo tugira amafete ngo tubonane oro ntibabona ikibazo ikibazo muri bino bihe turimo by'amatora dukore gute kuko baprofita ibi bihe nyene exactement inture kazamye ziba kuva kera hose zose baprofita ibi bihe rero ibi bihe turashobora kubiropusa natwebwe twipanze muri communication nta kindi neza cyane kubera igisirikare cyo baramenye ngene bapanga bya gisirikare twe n'ibiturabo hariya mugabo natwebwe turi force media ni quatrième pouvoir mon frère ouais media ni zindi nguvu rero nivyo barahabeti inguvu bashira muri media bonyene bibwirize neza cyane bibwirize kabisa. Okay, ntiturambira abantu reka duse n'abarangiriza ikiganiro cyacu ngaha mugabo hari amapoint menshi tutashuye kuganira ko nibaza yuko nitwawukenera vuba cyane tuzokuronka. Jewe ntangwane kabisa je niho nzobanje. Akajambo rero kanyuma ko bari badukurikiranye muri kino kiganiro. Abantu badukurikiranye bafise imyaku nibisiga ikibonobono. N'umusirikare agenda ku rugamba uzugenda wisize ikibonobono. Agomba nuko yashira aba FRDC bikuri imyaku y'aba M23. Bana. Okay, reka dushimire mwebwe mwese mwari mubanye natwe muri kino kiganiro. Yari Bobo kuri mic ya mbere na Simbizo wase Mavumba kuri mic ya kabiri. Warabonye imbere yo kurangiza gato. Urabona yuko bagiye bajama ndakubwiza ukuri basi. Abanyarwanda barandondeye. Barandondeye. Ubu vuba. Hari muri November. Mugabo condition kwari yuko tuyagira i Kigali. Si ivyo bana bagomba kumenya ntavyo narinzi. Niba ucubona bacimamanda bo bariko bakora amafuti. Tuvuge ko bacimamanda bemeye ibiganiro. Hajya babe yavyemera none position barimwe ntuyibona. Media yose uzobona igigo cyayi biri mu kazi. Cyo barandonde ndababwiye ateboze kandi. Reka tuzokora ikiganiro ikurikirana Mani iki gihugu vuba cyane kugira ngo dusorongore neza idonido bapambane gusa ibitoro gusa iboneke tu nta bindi amadu twikorera kandi amatwe bapambane ibitoro biboneke ndakoreka ibyo twikorera ibitoro gusa wayi ibitoro biraboneka ibitoro by'akazi nk'aka kiteka n'ibishobora kubura ibugaye ducomoka tura kamera yaguze ndakwereka iyo tuje. Okay, ndakwereka iyo tuje kabisa. Je nibaza ko twamaze gusezera dukurikira kandi urabona abantu zenya ingwane y'abanirotike nini bariganza niyo problème afite bikanga une minorité bikanga une minorité barafise complexe bikanga minorité aho abatwa badusha birevolte rero nk'umusa abatwa nabo batanguye bavuga ati ebana mbaya konzi hajya muri Kongo huzuye abatwa benshi. Très bientôt nabo bazogira abari bariko bari revolte bigira ngo bukuno minorité ya mbere urazi kwara abatwa exactement niyo minorité ya mbere boko bigira ngo ni minorité ngo la minorité abatwa nabo nabaki des indigènes peuple indigène bobo nabo musi nabone birevolse bizogenda bari minorité abantu bakeneye kubana ni babane bareke kwitwaza bareke kwiriza nkeneye ikiganiro gikurikira tuzosorongora neza bareke kwiriza bankeneye ko tuzosorongora neza origine vraie origine yabitwa M23 ntangorane ikiganiro gikurikira je ntangorane dusorongore vraie origine yabitwa M23 ntari dusorongore neza na objectif jewe ndakwemereye yuko izinyegeje
biya vy'ubutare vy'ibiki vyose Tusa. jewe Tubishira habona. nzobikuzanira vya mpire hima Très vyose bien. nzobikuzanira nga ndaguhereze igicapo cyose mbwa mu Burundi ntibizokunda mu Burundi bazi ikintu cya mbere mu Burundi ugera ku butegetsi ari uko habaye iki amatora iwacu harugaye iwacu ntabwo ari ubwami ivyo nigipasa kandi n'ahandi hantu bishobora kuzobagura ni Sud Kivu tuzokwemera Goma bamaze kuyifata bientôt ni Bukavu oya Bukavu ni Gihunda d'après ivyo bavuga bientôt ni Bukavu ucomba hakurikira nawe oya ni Bikunda oya idi kwa heri sana tuzokurikira migano